Hello guys, muraho mumeze mute? Nizera ko mumeze neza, jewe ndaho ndamahoro meze neza ndashima. Ego hama uyu munsi mfise ikiganiro ngomba tugaruke ku kiganiro c'ubworozi bw'inkoko. Uyu munsi mfise ukuntu ushobora akubakira inkoko uri muhira iwawe, ushobora kuba upanze ahantu wibereye ahantu canke uri muhira iwawe hanyuma ukaca uraba ahantu hambavu y'inzu yawe ukaca wubakira inkoko bitagoranye cyane. Murabona ino foto, murabona hano nk'uyu mworozi ukuntu abigenza, ukuntu yabigenjeje, murabona yuko yubatse akazu kameze neza. Rero uyu munsi ubworozi bw'inkoko ngomba ndabugaruke ko cyane kuko naco ni kimwe mu iterambere ry'igihugu, kuko narababwiye la fois passée ushobora gutanguza inkoko zitanu, hanyuma izo nkoko zitanu mu mwaka umwe ukaba ufise inkoko 100. Ukaba utumvirije ico kiganiro urashobora kukiraba nyine kuri runo rubuga rwacu nyene rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ikiganiro kirahari kikwereka ukuntu ushobora gutanguza inkoko zitanu hama mu mwaka umwe ukaba ufise inkoko 100. Ivyo birashoboka n'ijana zirenga kandi watanguje inkoko zitanu. Tuvuge ufise inkoko zitanu zose zita amagi, aho tuvuga uti ndafise n'isaki imwe. Izo nkoko zitanu uciye uzibundikiriza amagi zataye yose. Inkoko y'injogoro irashobora guta amagi 15, ukacibundikiriza 15. Reka tuzihe amahirwe ayo magi uzibundikirije ari inkoko zitanu na magi 25, haremwa yahomba. Ibyo birabaho, ishobora kuyamena yose nk'uko itoshobora kuyamena yose, ariko twaciye dufata ko inkoko imwe imwe izomenagura imiswi 10. Maze kumenagura imiswi 10, inyuma y'ukwezi kumwe uba ufise inkoko 55. Kandi inkoko warize ukuntu uyorora neza, inyuma y'amezi 4 inkoko ica ita. Aho bikaba bisaba inyigisho, banza gukora inyigisho kugira ngo ushobore ushobore korora inkoko. Si inkoko gusa n'ibindi byose, ari nko korora impene, ingurube, inka, inkwavu, byose ubanje kugira inyigisho aho uzusanga uriko urabyifatamwo neza. Rero inyuma y'ukwezi uba ufise imiswi 50 na nyina 5, urumva ufise inkoko 55. Dufate yuko inyuma y'amezi 4 zizoba zitanguye guta. Zose uciye uzibunikiririza amagi 10. Ni inkoko tuvuge 40, muri zo 50 habavutse mu isaki. Reka rero dufate inkoko 20 kwa n'isaki, 30 nazo ari inkokokazi. Rero inkoko imwe imwe uyibundikirije amagi 10, ni inkokokazi 30 uzibundikirije amagi 10. None inkokokazi 30 zibundikirije amagi 10, aho ni mu mezi 5, amezi 6 utanguye korora inkoko. Niumva yuko ari imiswi 300 zizoherura imiswi 300. Ariko rero hari yahomba. Tufate yuko muri ayo magi 300 wabundikirije izo nkoko, hari amagi 100 azohomba, kuko akenshi ntiyahomba amagi menshi. Dufata amagi yuko amagi 100 azohomba, numva yuko uzofise inkoko 240. Reka basi dufate yuko wazibundikije amagi 10 na magi 300, harahombye amagi 105. Ntiwumva yuko uzufise inkoko 105 guteranya na za zindi nyina zazo 200, inkoko 200 mu mezi 8, mu mezi 7. Ivyo uhaye utembereza umutwe ntiwumva yuko bishoboka? Birashoboka neza cyane. Urashobora korora inkoko 5, ugahera ku nkoko 5, mu mwaka ukaba ufise inkoko 100, inkoko 200, meme n'inkoko 300 mu mwaka umwe. Izo nkoko ukaba uzibona zizoca zitangura guta rero zose.
utangure kwigaburira neza. Igi rimwe nimba rigugwa 1,500 canke rigugwa 2,000 muri za nkoko 105 ufise, dufate yuko amasake ari nka 50, aho nyazo barimo niziza zarakuze zaratanguye kuzirya inyama, twaratanguye kuzidandaza. Ufise inkokokazi 100 umwaka, ufise inkokokazi 100 watanguriye ku nkoko 5 z'inkokokazi, utanguye kudandaza amagi. Inkoko zigaburira neza nka kujya kwa Yarede wa Nyange, zita imisi yose, mu gatondo uzinduka utora amagi. Mu gatondo utora amagi 100, udandaje amagi 100 buri munsi. Nimba igiri gugwa 2,000, ufise 200,000 par jour. Numudandaza wahe mu karere wewe uherereyemwo. Tureke bajye badandaza bakuru bari nko mu bisagara, tuvuge nk'abaruguru. Numudandaza wahe yamayunguka 200,000 par jour. Mu minsi 30 uzoba ufise amamiliyoni angahe yavuye mu magi? Niumva ko ari 6 miliyoni, miliyoni 6 zavuye mu magi, kandi watanguje inkoko 5. Ushobora kuzubakira nk'aka kazu, urabona kano kazu nashoboye gukoresha, ugahera ku kazu nkako pore ukaba uri kuripanga ukuntu aho uzotungira imiswi. Bizoba byavanye n'ukuntu wize, kuko bisaba kubanza kwiga, kuko bigiyemo utize, utagize inyigisho ukuntu ushobora kuzivura, ukuntu ushobora kuzikingira, n'ukuntu ushobora kuzigaburira, zirahomba zigapfa, zikagwara gahweka zigapfa. Murabona ukuntu wubaka iyi saso ni pante, inkoko iheza guta igira imanuka ngaha anye, wewe ugenda utora hano onye. Urabona ukuntu kano kazu kubatse. Ushobora kubitangura wibereye ruguru, ukubaka akazu nk'aka, akazu k'inkoko 3, akazu k'inkoko 4 5. Ni wihutire rero kuca ujya amagi, ahubwo uce wihutira kuzibundikiririza. Wihutiye kuzibundikiririza, aho ni uzobona umusaruro mwiza cyane. Wihe ihangira uti jewe mu mwaka nkeneye yuko nzoba mfite inkoko 50, nkeneye yuko nzoba nshora amagi 50, nkeneye yuko nzoba mfite inkoko 100, kandi wahereye ku nkoko 5. Ushobora kuba ufite mbere nono mwanya turiho turavugana ufite inkoko 5. Rondera ba Yarede wa Nyange babigisha ukuntu ushobora gukoresha azora, ukuntu ushobora kuzivuza n'imiti y'ikirundi. Ivyo biba binyene ivyo biri ngaho, iyo mibiri ziravura inkoko, hanyuma utangure worora. Urabi ko inyuma y'umwaka utazobura umugwiza tunga. Ryari niho nakoze content ngiyi, hariho umubanyi wiwanje yaciye avuga ati ivyo uriko uravuga ati ubanze utwereka aho uzororeye. Kandi yarize n'umu intellectuel, kandi abamwigishije nawe arazi yuko nk'abamwigishije ivyerekeye ivy'ubuganga batigeze baba baganga, kandi batige atana ibitaro usanga bafise, atana centre de santé, même atana pharmacie bafise, kandi baramwigishije ivy'ubuganga arabitahura. Ashobora kuba uyu munsi ari umuganga kandi yigishijwe n'umuntu atigeze akora ivy'ubuganga. Jewe ndiko ndakora bino, ndi ku kazi. Ndi ku kazi ko kwigisha nyene, kurondera de recherche kugira ngo ndabishire mu banyagihugu nabo bashobore kwiteza imbere. Kandi noneho nta n'ubizi ko atani ivyo nkora, kuko si ngombwa umuntu aca avuga ati jewe no munsi bimeze uko. Umuntu ararya utwiwe aduhishije kandi atari bibaho umuntu akarya utwiwe aduhishije. Ariko rero je ndiko ndigisha nyene nk'inyigisho nk'izi, inyigisho z'ukwereka ukuntu wokorora inkoko ugiye wiyumvira mu mutwe, ukazusanga nivyo mengo vyoshoboka, vyiza wobikora, wobigeza bikanka warabigejeje. Aho niho hava iterambere ry'igihugu. Jewe aho ndi igihugu ndimwo kirimwo aborozi b'inkoko benshi.
ugasanga mu gatondo yamazinduka atora nk'amagi amajana 2, azinduka atora nk'amagi 100. Rero ivyo onye navyo nimba ubwo bumenyi noba ndabufise ko gatoya kubisangiza bene wacu b'abarundi kugira ngo babikore sikosa, n'umurimo kandi mwitumo, kandi kubikora nyene si itegeko, bikaca byoca bikora umuntu agizene umuntu yumva yuko yobikora. Kandi twese ntitwaba borozi b'inkoko, urashobora no kuronderera mu burimyi mugabo kiteza imbere n'igihugu c'u Burundi kigahaguruka kikatera imbere. Hakurya bajya ba Rokomedi, bajya ba Mutima barima batorora, nkakujya kwa ba Ildefonse Rokomedi bafise amafi, boroye amafi. Rero urumva umwe wese aca hitamwo ico yobona acoshobora kumworohera. Ariko jewe uno munsi kubera ubumenyi n'inyigisho zo korora inkoko arizo mfise, nizo ntanguye kubasangiza, ariko nibindi ari nko korora amafi navyo nyene nzoza tubiganireho ndabibashikirize ukuntu mwoshobora kubikora. Ariko rero ikiganiro ucumvirize neza, hera ku nkoko 2, hera ku nkoko 3, ntiwihutire kudandaza ayo magi. Nimba inkoko yataye amagi 18 yibundikirize 15, izoberura 13, kandi waba utunze neza pana bijya muzireka zikaca zijya imisiba, handi naho zikaca zishwa n'imbeho, uzitunge neza ntuzobura imiswi 10 izokura. Aho ni mu mezi 2 uzoba ufise inkoko 12, 13 gutyo. Izonye mu mezi 4, mu mezi 5 warazitunze neza, nazo ukazozivyaza umusaruro, zizoba zitanguye guta. Ntuzokwihutire naho nyene kuri round ya 2 kudandaza amagi. Zibundikiririza izo nkoko nimba ari inkoko 10 canke 8, uzibundikiririza amagi arenga 10. Uzozubona mu mwanya mutoya ufise nko mu mezi 6 ufise nk'inkoko 80. Aho nye zitanguye guta izo nkoko 80 canke 50 kubera havukamwe amasake, uzoza usanga utanguye kuzivyaza umusaruro, zizokwigaburira zongere nazo zikugaburira. Rero avaye gukora ikintu banza ufata inyigisho kandi ubanze wiyumvire. Reka iganiro rero ndakigarukirize ngaho, nta byinshi mbona no ushobora gusigura. Nagomba kubereka kano kazu ukuntu ushobora kubaka akazu gatoya, kazu gaciye hagufi kugira ngo ushobore gutangura korora inkoko hanyuma uzozivyaze umusaruro. Wihe ihangiro ryuko mu mwaka umwe gusa uzoba uri umugwizatunga w'inkoko, kuzoba uri umworozi w'inkoko, kandi uzoba uvuga uti nanje ndi mu borozi kandi ndabona imbere yanje ni heza. Okay, reka rero tusubire mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.